wacu Yesu Kristo. Amen. Nishimye yarongoye imitima yacu n'intambuko zacu kadushikana muri ingoro twitiriye izina ryayo. Amen. Twese duhuje umutima n'inama tutazire iyo Mana yacu, Imana idukunda, Imana twitwararika, Imana yagiye kudutegurira hacu mu ijuru kandi yasezeranye ko hije kwategura izo zikatujana kugira ngo ahiba natwe abari gutuba. Nivyo tuza gutegurirwa, ntituza nk'umugenzo ariko tuza kubw'iyo mpamvu biruta kuja mu zindi manza zose. Amen. Imana ibahezagire duhagurutse tutazire iyo Mana yacu, twihimbaze dukoresheje indirimbo mu Kirundi y'ijana n'indwi. Ijana n'indwi iravuga ngo mpore nizigira gusa amaraso y'umukiza. Mpore nizigira turasoma imirongo ibiri ya mbere. Munyigane nkuko nanje nigana Kristo. Ndabashima kuko munyibuka muri byose mukagumya ibyo nabashikirije nkuko nabibahaye. Muzingura handi hirya gatonya ku gice cya 15 umurongo dere ku murongo wa mbere. Bene data, ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye, namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamwo kandi mugakizwa nabwo, asangwa mukibugumije nk'uko nabubabwiye.
kiretse mwoba mwizereye ubusa. Turasenga. Data wa twese wo mu ijuru, turagushimiye cyane ko Imana idukunda kandi itwitwararika. Bacungira ubugingo bwacu ucunguje amaraso ya Yesu Kristo. Ku musaraba uvuze ngo byose birarangiye. Uraho umwenda wacu wose, maze Mana zo amaraso zose udutorera inzira nzima, inzira nshasha itugarukana ku mwandu twari twataye. Turagushimiye cyane ku byacu wabitaye mu kiyaga cyo kubaza, kandi wavuze ko utazosubira kuvyibuka ukundi. Turagushimiye cyane Mana cy'ubuzima byose ku byacu biri mu maboko yawe, kandi wavuze yuko uzobana natwe gushika ku rwego rwiza, kandi wavuze yuko abazodukora ari nk'abazoba bakoze mu mbone z'ijisho ryawe. Turagushimiye cyane kuri umwishingizi w'urugendo rwacu n'itegurwa ryacu, bagiye kudutegurira hacu, kandi wavuze ko yeje kuhategura uzoza ukatujana kugira ngo ahubwo natwe bari butumwa. Turagushimiye cyane ko mu kurindira watubikije ijambo ryawe kugira ngo turyizeye, tukaryumvira, tukarishyira mu bikorwa, twezwe naryo, duhingurwe naryo, duseshwe nawe, maze uzoze gutora abasa nawe. None udufashe kuko duheje kubisoma, duhe kurigumamo, duhe kurigumya nk'uko twarishikirijwe nawe wadutumyeko, kugira ngo Mana zo amaraso byose rikore umurimo waritumye. Wavuze ko ritazosubira inyuma ridakoze ico waritumye. Waritumye umugeni wawe kugira ngo rimweze rimutunganye, rimuseshe nawe, maze uzomwishikirize atagira agasembwa, atagira amarabaga. Nibyo twaje kurondera, nibyo tukwiteze ko ubikore, maze ishimwe n'icubahiro tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Ngo byagiye Imana ibazabire. Shimira Imana rero ku ijambo ryayo iryo yaba irungikira abana bayo mu gihe gikwiye, igihe runaka c'ishengero. Imana yagiye irungika ijambo ryayo, irirungikira abana bayo kugira ngo baryizeye, baryumviye, bagakora ico iryo jambo ribabwira. Imana nayo ibashitseko amasezerano y'abasezerano. No muri kino gihe Imana yaturungikiye ijambo ryari ryarasezeranywe, irirungika umuhanuzi yari yarasezeranywe, hanyuma turishikirizwa n'umushumba w'umwizigirwa, ararituzanira gushika ku mpera y'isi, arishikiriza umugeni ahari hose kugira ngo uwo aryizeye, aryumviye, agakora ibyo iryo jambo rivuga, aheze ategurirwe izaburo. Amen. Rero kuza kwacu ngaha si uko mugenzo, n'ukuza gutegurirwa tuzosanganira umuko wacu. Ndabifurije apeti, baye kaze mwene data. Nishimye cyane kandi bongera umugisha mwese. Tunezerejwe nuko twongewe akandi kanya ko kuza gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Ni kubw'imbabazi z'Imana turi bazima, kandi ni kubw'izo mbabazi zayo nyene dushobora guhitamwo neza kuza mu ngoro y'Imana. Turavyita guhitamo neza kuko hari abahisemo ibindi, hari abaroye mu bindi, hari abashize imbere ibindi, ababonye ko hari by'akamaro gusumba ibi. Ariko ab'Imana tumenyeshwa na mpwemu yera yatanzwe ko ko umunsi uruta iyindi, umunsi mukuru uruta iyindi ari uguhura n'Imana yacu. Ko niko Dawidi yabigaragaza mu gihe ciwe asizwe na mpwemu ati naranezerewe igihe bambarira ngo tuje mu ngoro y'Uhoraho. Ahandi ati kumara umunsi umwe mu ngoro y'Imana gusumba kumara imyaka 1000 mu binezero mu bihimbaro by'isi. Nuko rero igituma tuhama tugwa tuvyuka tuza ngaha ni ikimenyetso cy'uko tunezerwa no guhura n'Imana.
turabayo niyo yatuvyaye, niyo muvyeyi wacu, iravuga tukanezerwa, iratwegeranya natwe tukavyemera, kuko tumenya ko kwegerana twegeranijwe nawe aba ari kumwe natwe, aba ari kumwe natwe. Niko vyanditse muri Matayo 18:20 ngo igihe cyose babiri canke batatu bazoba bakoranye mu izina ryanje, nanje nzoza mbane nabo. Rero umwami wacu ari hano, kuko niwe yatanze itegeko no muri iyi minsi yacu arishikiriza umusavyi wiwe ngo nyegeraniriza abakunzi banje abasezeranye nanje basezeranisha ikimazi, ngo ndabacurire amajambo yanje kugira ngo nabo bige kunyubaha. Rero nibyo mwene tutamaze kuvuga, kandi nibyo natwe twese imitima yacu yamenyeshejwe, tuza hano kugira ngo tubwirwe iby'Imana kandi duhabwe n'ingufu zo gushobora kubyumvira, kuko Imana yacu ni umutunzi w'ibyo abayambaza bose bagomba. Ni ukuvuga ngo nitwaba tuje tuvuga tuti turumvise ibyo uvuze, turagomba kubibamwo, iyo nayo iratunze ingufu zituma tubibamwo, iraza kutuganirira kugira ngo ibyure muri twebwe ukwipfuza kumera nk'uko ijambo ritubariye, hanyuma kwabyuka muri twebwe kubyawe nayo igaheza ikabikorerako kugira ngo idushikane ku byo yagabiye kuva kera cyane kuzodushikanako. Imana yacu rero nishimwe cyane kandi ibahe umugisha. Muhaguruke dusome Matayo igice c'12. Matayo igice c'12 turasoma umurongo wa turahera kuri mirongo 46 tugeze kuri 50. Matayo 12 murongo wa 46 kugeza ku wa 50. Indangura kintu umutwe w'amajambo utubwira ngo Yesu yerekana umuryango wiwe bwite. Amen. Yesu yerekana umuryango wiwe bwite. Turasoma. Akivugana n'ishengero, nyina na bene nyina bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Umwe aramubwira ati, erega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana. Yishuruno abimubwiye ati, mama ninde canke bene mama ni bande? Atunga urutoke abigishwa biwe ati, ngaba mama na bene mama. Kuko umuntu wese akora ibyo data wo mwijuru agomba, ariwe murumunanje, mushikanje na mama. Mani baheza agire muvyagire. Turabwiwe umurongo wa 49 ngo atunga urutoke abigishwa biwe ati, ngaba mama na bene mama. Kuko umuntu wese akora ibyo data wo mwijuru agomba, ariwe murumunanje, mushikanje na mama. Turamenyeshejwe umuryango wa Yesu bwite uwo ariwo, kandi turanezerewe cyane ko Imana yacu minsi yose idufitiye ivyiyumviro vyiza. Niko Yeremiya yavuze ati, mbafise ko ivyiyumviro vy'amahoro. Rero si Yeremiya yabivuze, ahubwo ni Imana yacu yabivuze yitijije akanwa ka Yeremiya iti, mbafise ko ivyiyumviro vy'amahoro. Amen. Imana yacu niyo rukundo, ni rukundo. Imana yacu ni rukundo, kandi rukundo yakunze abari mu isi niko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi, ariko aronke ubugingo budashira. Nuko rero tunezerwa cyane nuko dufise Imana, irya Mana ya Isirayeli,
yahamagaye Aburahamu kera iti va mu muryango wawe no mu nzu ya so no mu gihugu cy'iwanyu uje mu gihugu jewe nzokwereka. Iyo niyo Mana yamuhezagiye imuha gukomokwako n'ihanga ryitwa Isirayeli, ari naryo hanga Imana yari yaritoreye yishirira ku ruhande, ikeneye ko bayibera ihanga ryera, bayibera inyegu yiharije, bayibera abigendagendamo ikaganiriza nabo bose bakavuga bati urakoze. Ibyo basabye bakavyitabira bati ni amina kuri twebwe nibibe gutyo. Iryo hanga ry'Abisirayeli niryo ryari rifise Imana y'ukuri, izisigaye zose byari bigirwamana. Iyo Imana y'ukuri yarabiyeretse, yerekana n'ubushobozi bwayo, ari navyo byatumye ico yabwiye Aburahamu kera ngo ubwoko bwawe bagukomoka ko bazoba inyagano muri kino gihugu wahungiyemwo, ariko nyuma y'imyaka 400 nzobibuka. Nivyo byatumye umwanditsi wa Zaburi yandika ngo wa Mana we wama wibuka isezerano ryawe, ngo iryo basezeraniye Aburahamu, Isaka na Yakobo. Imana ishimwe. Twarabisomye mu bushize muri Zaburi 105. Imana yibuka ibyo isezerano, ni Imana ibivuga kandi ni Imana ibikora. Yarinze ibisezerana iba ica mu mugambi wo gushitsa uko byogenda kose icyo yavuze. Kandi yavuze ngo ni imyaka 400, kuri yo ntizova yibagira ngo ze gukanguka haba imyaka 500 haba namba. Yavuze ngo nzobibuka, ntibishoboka ko yoja mu bindi ikora vyoyokipa. Twe twotanga randevu n'isa tukayishirako, mugabo ugasanga umuntu aciye yibagira agatwagwa n'ibindi, akaza kwibuka iprograme y'imariage ya mwene tatu yucange inshuti biza vyarahetse. Ariko ivyo ku Mana ntibiriho, ni Imana yaba yibuka isezerano ryayo. Ni Imana itigera yibagira, kiretse gusa ivyo yisinye. Kwibagira bimwe byonyene ni ibyaha byacu, ibisigaye byose ntibyibagira. Ariko ivyo twatura byose, ivyo twazanye kuri yo yabitaye mu kiyaga cy'ukwibagiza, hamwe idashobora no kongera kuvyibuka. Nawe ntukavyibuke, eka n'ibyawe sinkavyibuke. Imana ubwayo yaravyibagiye. We urinde wo kuvyibuka ngo naka yakoze ibi, ngo mushiki wacu yakoze ibi, ndinde wo kutunga urutoke ngo uribuka wa mwene data. Biradusabye kumenya yuko ico Imana yataye mu kiyaga cyo kwibagira tutemerewe kukizukurura. Imana nishimye kandi bahe umugisha, yama yibuka isezerano ryayo. Nico gituma niryo yavuze ngo aho 2 cyangwa 3 bazoba bakoraniye mu izina ryanje nzoza mbane nabo. Idashobora kuryibagira, tukira kwegerana gusa tugakorana mu izina ryayo, nayo iba yaje. Twahanye randevu saa 10 nayo iba ari hiri. Nico gituma ubwacu twategerezwa kumenya ngo twaravyumvikanye, reka tubabe iyo saha, kuko na Senyeri ubwiwe yaje. Na Senyeri ubwiwe yaje, reka natwe tuhabe tuyimutumutu. Umwe wese yishishi turavuga ati Mana aho ugendera mu bandi nanje ntusike, aho wishurira ijambo ryawe nanje ntunyibagire. Iyo ni Imana yumva ivyisabwa kandi yama yibuka ivyo yavuze. Muri ivyo byose yaributse ngo umva nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje wa munsi wambaye kandi uteye ubwoba utaraza. Ntibyari gushoboka ko uwo munsi uza giturumbuka nguze ku bantu b'Imana baze babona urashitse. Byarasabye, yari yarashize mu ijambo ryayo ngo nzobarungikira Eliya. Uwo munsi wambaye kandi uteye ubwoba
Imana ishimwe. Uwo munsi turarenze, tugarutse kure cyane, umunsi wo kwemererwamo n'Uhoraho. Yavuze muri Yesaya 61, ntiyari gushaka kuvuga ngo narabyibagiye kuwuzana. Oya, igihe cyarageze haraboneka umugabo ashobora guhagarara muri eglise i Nazareti mu isinagoga ati mwe Uhoraho ari kuri jewe. Nico cyatumye andi abantuza amavuta ngo mbwire abarindwa ko barekuwe, abari baboshwe ko bugururiwe. Ntangaze n'umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Ni ukuvuga ngo yarabivuze umwami wacu, hategerezwa kubaho igihe cy'uko ibyo bishika. Inkumi zosama inda yari yarabivuze, hategerezwa kubaho igihe, maze marayika akagendera Gaburiyeli akamumenyesha ibyo kuvuka kwa Yesu Kristo. Yarabivuze, ni byinshi cyane uko byanditse, byinshi cyane yarabivuze. Yategerejwe kubishitsa igihe cyabyo kigeze, ari nacyo cyatumye nawe nanje yari yaratuvuze ko azodusohora mu madini. Igihe cyarageze aradusohora. Yaradukuye mu nyigisho zitarizo, igihe cyarageze. Yari yarabisezeranye, none yarabishikije. Turi hano turabo kuvuga tuti ewe wa Mana we uri gitangaza, ewe wa Mana we uri umunyakigongwe, wama wibuka ibyo wasezeranye, kandi igihe gikwiye kigeze. Natwe twarabyibonye ko turaba kubihamya, turaba kubigaragaza, tukabimenyesha bose ko iyo Mana ikiri ku kazi. Ntiyakoze mbere gusa ikoranye n'Abisirayeli cyangwa intumwa, ikoranye na Frère Branham na Frère Frank, ariko nabugingo n'ubu iri ku kazi. Iyo Mana niyitwegeranya kandi niyo iduha ijambo. Nishigwe hejuru rero. Turabwiwe ngo hari umuryango bwite wa Yesu Kristo yarawerekanye ati reka kwirirwa murantesha akazi ndiko ndakora, ngo mama na bene wanyu ngo bari ngaho. Abarizanye izo nkuru bari bazi ko acavuga ngo shenguruke turashikanye, ndabonye igihe kiraheze ca predication, ngo acahagarika ahubwo acagiramo ati mbega mama ninde, barumuna banje ni bande, bashikanje n'abahe. Barabe ngo atunga urutoka abigishwa bari bagandagaje ku birenge byiwe, bumviriza ingene asobanura ibyanditswe, banezerewe bavuga amina. Ati aba nibo barumunanje, bashikanje na mama, aba nibo muryango wanje bwite. Aricyo cyatumye twama tubwirwa ngo ni twebwe Imana yazanye ngo tube muri famiye yayo. Erega yaratuzanye twebwe nyene ngo tube muri famiye yayo, tube mu muryango wayo. Kubera iki twovyemanga ko yatuzanye? Imana yacu nishimwe, yaratuzanye natwe. Pawulo avyandikira abafrere, ndizigira ko nawe ukumva ko bikuraba. Twarabisomye kandi tubandanye tubisome n'uno munsi. Abefeso igice ca mbere umurongo w'indwi handitse ngo muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe. Abefeso 1 umurongo w'indwi, muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba. Amen. Itwatiye ibanga ry'ivyigomba nk'uko vyayihimbaye ivyigiriye imigambi kuva kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Imana nishimwe kandi bahezagire, itugirire neza, itugirire ubuntu, tunezererwe ico yatugize, tunezererwe duhimbare, kuko byarayihimbaye kutuvana mu miryango yacu y'abagorwa, y'abakene,
ukavuga uti jeho navutse mu batunzi, jeho papa yari na mama yari, umuryango wacu n'uyu, ntitwigeze twiyatura ko kurara ubusa, ntitwigeze twiyatura ko gukena. Ukavuga uti bavuze abakene je ntibindaba, bavuze abagorwa jewe si ntibindaba. Ariko twagomba kubwira buri wese ari ngaha ko twari tugowe, twishwe n'ibicumuro byacu, dukenye Imana, turi kure cyane. Ariko iyo Mana ikiva kure mu bwiza iraza ije kuturondera. Abari kure twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Yaraje kuturondera. Abari bagowe n'ibyaha batazi ko bobigenza ingene bovyikurako, wenyene ubwiwe yaraje acika icyaha ku bwacu kugira natwe duhinduke ukugororoka kw'Imana. Ni Kristo Yesu umwami wacu, ni umukiza mwiza, niwe mukunzi arutaba mu isi bose. Nivyo byatumye umuhanzi w'indirimbo avuga ngo mbonye ndose umukunzi mwiza, ni umukiza Yesu, niwe aruta inshuti zose zo mu isi. Ndahimbawe, nawe nuhimbaranwe nanje, kuko uwo mwami w'ubwiza yavuye mu bwiza aza kwambara umubiri upfa, umubiri ubora, umubiri usonza, umubiri uterwa, umubiri ugwara. Niwo twe twari twambaye. We yari afise umubiri udafatika, ariko arawambura aza kwambara uwufatika, ngo abasoda b'Abaromani nibaza bamufate bikunde. Aremera, ararendegera, kandi yavuga ati nimupfe mwese bari gupfira rimwe. Ariko nivyo vyanditse mu gitabo c'Abaheburayo. Imana ishimwe. Vyanditse mu gitabo c'Abaheburayo ca gice ca 10 twama dusoma. Suko bamurushije inguvu, ariko nuko ariwe yavyishakiye. Abaheburayo 10:5 wanditse ngo nico cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati. Abaheburayo 10:5 nico cyatumye hamwe yaza mu isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi bituriwe bitagabanije n'ibimazi by'ibyaha ntibyaguhimbaye. Mpera ko ndavuga nti ehe ndaje. Mu muzingo w'igitabo niko byanditse kuri jewe, nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Yaraje abyishakiye ngo mpera ko ndavuga nti ehe ndaje, nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Kristo Yesu yemanze igikombe cyarimo ibyaha byacu twese, yemera kukinywerako. Araduga i Karuvariyo yikoreye umusaraba uremereye, atari kubw'igiti kiwukozwe, ariko ari kubw'ibyaha by'abari mu isi bose vyakirundanyeko. Aravyikorera gerayo, bamubambayo. Yaravuze ati ndaje, ndabishatse. Ibimazi n'amashikanwa ntavyo washatse, wararavye ubibona mu busembwa, ariko wandemeye umubiri. None he ndaje, nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Kristo Yesu yaravyemeye, aranezerewe naho byari bigoye, naho byari bibabaje. Yaratutswe, yarakubiswe, baramuzungagirije umutwe, baramwambuye zose, bahereza kumubamba, bamuhareza sipongo n'ibindi byinshi. Vyose nije nari kuba nakorewe gutyo nkakozwe isoni, mugabo we yemera gukorwa isoni. We yemera kubambwa ataco yambaye. We yemera kugaragarira ibyo yaremye byose, kugira ngo aronke ingene anzana, aronke ingene nawe akuzana. Yarabonye ko abari mu isi izuba byabananiye gukora ishaka ry'Imana. Arahava aravuga ati ndaje,
nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Nuko rero ubwo yaraje kuturondera, yaraje kudukwesha amaraso yiwe, yaraje ababazwa cyane urwanko Imana yanka icaha, nibwo rwatumye ibabaza cyane umuhungu wayo, kugira ngo yihanize ihashe cyane, maze icaha giheze gisezererwe burundu. Imana nishimye, ibahezagire mwese. Uwo yaradukunze, yatugiriye ubuntu, yagiye mu kibanza cacu, yafashe ivyari bitubangamiye arabitwara, maze ivyatunanira gushikira arabiduha. Amahoro tutohambije arayatuvyagizamwo, urukundo tutoshoboye kuronka arusuka muri twebwe, ukugororoka tutopfuye turonse niko yatuzaniye. Nashimwe umwami wacu. Ugushikira ivy'Imana ishaka ntavyo twopfuye duhambije, ariko niwe yagororotse mu kibanza cacu. Atehe ndaje nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Ivy'Imana igomba niwe yabishikije. Amen. Nuko natwe tuvanwa kure cyane, duhabwa amahirwe, turatoneshwa, twinjizwa mu ifamiye y'Imana. Amen. Twinjizwa mu muryango w'Imana, ku buryo Yesu ariko aravuga ati umuryango wanje bwite naba, natwe dushobora kuvuga tuti merci Seigneur, urakoze mwami, ko natwe uyu munsi amwe abigishwa bari bicaye mbere niho twicaye. Munsi y'ibirenge byawe niho bari, none natwe niho turi. Bari bizigiye wewe kuko wabagaragarije ububasha bwawe bwose, none natwe nibwo watugaragarije. Uyu munsi turazi ko ari we yavugiye ku musaraba ati byose birarangiye. Turazi ko ari we yabwiye umuyaga n'ikiyaga ngo hora cedeza. Natwe turavuga tuti nta kiyaga twagiye gutembera ko kuri Tanganyika canke ariko hari ingunza zisuriranya z'ivyaha zari muri twebwe, izo nazo Senyeri umwami wacu yarahagurutse arazicecekesha. Birakenewe niba hari bigisigaye urasubira umuhamagare uti wa munsi wari warakoze ibi, none n'uyu munsi garuka. Hari n'ibindi vyasubiye kwaduka, ngo navyo bicecekeshe. Nicajejwe gutururuza abademo, gutururuza ingwara, kwirukana ivyaha, gukuraho ikintu cose kibi mw'ihanga ryiwe. Nivyo bituma aguma azaraza, aguma dukoranya, yongera dukoranya, asubira. Umwami wacu muze twame tumureka, maze akore vyose ivyashaka iwacu, yirukana inzitizi zose, maze abone ingene yironkera ivyo afitiye uburenganzira muri twebwe. Imana yacu rero yaradukunze cyane, yatugiriye neza. Duhejeje gusoma ngo mu Befeso cya gice cya mbere, duhejeje gusoma ngo yatwatiye ibanga ry'ivyigomba. Imana ishimwe. Yatwatiye ibanga ry'ivyigomba, yatumenyesheje ivyigomba muri iyi minsi ya nyuma. Nico catumye arungika Eliya umuhanuzi, nico catumye arungika mwene data Ewald Frank ngo abatoranijwe twese tumenyeshwe ivy'Imana ishaka, mbere bibe ivyo mpwemu yera zagakorogoshora mu mitima yacu, ngo minsi yose mu kugenda, mu gutambuka kwacu, tugende dutwaye iryo banga mu mitima. Ivy'Imana ishaka yarabitumenyesheje mu ijambo ryayo, kandi twebwe nyene aha mutubona nubwo mwodukengera, isi yose ikaraba ngo niba batimesha, ngo niba abandi
twebwe nyene ni twebwe ivy'Imana ishaka byose bizoshikiramwo. Twebwe nyene twebwe, naho woba ukivyuka ukumva uraremerewe, naho woba ugifise ibibazo binabiriya, hari umwami ari hano ariko atosora kimwe muri kimwe. Jura mwemerera akore ku buzima bwawe, mwemerera ko akosore, arinda kubivugira mu ijambo ryiwe, maze akacaza nawe akaguhindukiza, ugashira umutima wawe ku by'ijambo rivuze. Niko Lidiya byagenze, niko Zakayo byagenze, niko abaje bahamagagwa bose muri iyi nzira byagenze. Iminsi ya mbere n'abantu babona gusenga umenga ni iby'umugwi, ni ibintu bisanzwe, ari gutonda no gutaha, ariko haragera igihe Imana ikazana ubudasa. Imana yacu nishimwe. Haragera igihe atari ibyo kuvuga ngo ndidandariza ibyambagwa, nanone igikorane kigeze ndatonda hanyuma ngataha. Bibiliya yaratubwiye mu Byakozwe no 16 ngo umwami Yesu ahindukiza umutima wa Lidiya ngo awushire kuvyo Paulo yariko arigisha. Niko tuzokwama tuvuga natwe kwigihe gikwiye kigeze, umwami wacu yaduhindukije umutima ngo tuwushire kuvyo abo yadutumye ko muri iyi minsi batangaje. Amen. Ivyabo yadutumye ko muri iyi minsi hari ikintu cyaje kudufatanya navyo. Ni kimwe twavuga ngo wa mpwemu yari kuri ba Yesaya babitangaza, niwe yaje ku ntumwa zivuga ko igihe cyavyo kigeze, niyo yaje no kubabibwiwe bakemera ko ivyo ari ukuri kuzima kw'Imana. Ijya mpwemu yari kuri Maraki atangaza ivy'ukuza kwa Eliya, niyo yaje no kuri Frere Branham ariko arasoma ry'amajambo, niyo yaje no kuri Kristo Yesu ariko arabwira abigishwa bamubwira ngo ko bavuga ngo, araza araheza ababwira ngo ni koko Eliya azoza aroranye byose neza. Ijya mpwemu niyo yaje kuba predikatere bamenye kwigihe cy'uko uwo murongo wo muri Maraki 4:5-6 ushika cageze. Ijya mpwemu ni nayo yatumye rero abafrere n'abasere natwe twemera ko Eliya yaje. Turayishurirwa n'uwo ari we, tumenyeshwa ko yarungikanye ubutumwa buza butegura ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Ijya mpwemu niyituma iby'Imana tuza tukabyumviriza avec respect, tukabyumviriza dufise ukubaha no gutinya. Ijya mpwemu niyinatuma duhishurirwa ibyo ari byo, niyo ituma duha agaciro y'amateraniro. Iyo niyo mpwemu ituma tuzobyumviriza dutekereje, turondera ko atana kamwe kadusoba. Iyo mpwemu iri kuri aka kazi k'itegurwa ry'umugeni wa Yesu Kristo, kandi izohemuka isesheje umugeni n'umukwe yamukoye, biciye mu ijambo igumirungika yongera riherekeza abayo nabo bakamatana naryo, umwanya wose bakumva arakaramata kuri ryo. Iryo rero rizotaha ritahanye icyo ryatumwe. Nibyo byanditse muri Yesaya 55:11, ntirizosubira inyuma ridakoze icyo umwami wacu yaritumye. Nuko rero harabonetse umuryango bwite wa Yesu Kristo, uwo yaguze amaraso. Niko tuzi byanditse mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2, Abaheburayo igice cya 2, tugerageze dusome. Duhereye ku murongo wa 5 Abaheburayo igice cya 2, turasanga havugwa iby'umuntu yashinze intahe ati mbega umuntu nika umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera.
akomeza avuga twaje kumenya ko uyo ari Yesu Kristo. Dusoma umurongo w'icumi rero handitse ngo kuko iyo niyo yaremewe byose kandi niyo ibeshejeho byose. Kuko iyo ibyo dusomye biri mu tuzitizo muhabibonye. Mu kurongora abana benshi ngo ibazane mu bwiza, byari biyikwiye gutunganisha rwose indongozi y'agakiza kabo ukubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nico gituma tagira isoni zo kubita bene se. Ati nzobarira bene data izina ryawe, nzoririmba ndagutazira hagati y'ishengero. Kandi ati nzokwama ndayizigira. Kandi ati ehe ndi hano twe n'abana Imana yampaye. Amen. Umwami wacu amaze kubabazwa yaremeye, kuko yarakeneye kuzovuga ati ehe ndi hano twe n'abana Imana yampaye. Hari abakomotse mu bise vya Yesu Kristo ku musaraba, aho yavuga ati byose birarangiye, maze muba mucumise icumu akava amazi n'amaraso. Nk'uko Adamu wa mbere yuguruwe mu rubavu hakavamwo akagufa kabumbabumbwemwo Eva, maze akanguwe akavuga ati aka n'akara ko mu mara yanje n'akagufa ko mu magufa yanje, niko Yesu yemeye kubabarizwa i Gologota, akeneye ko mu rubavu rwiwe habonekayo abazovuga ati ehe jewe ndaserutse twe n'abana Imana yampaye. Abone bo muri famiyi we bavyawe n'ijambo na mpemu. Kubw'amaraso asesetse harabonetse abavyuvuku bwa kabiri, batavyawe n'imbuto ibora ariko bavyawe n'imbuto itabora. Abo turabavuze ko dushaka kwerekana ko nk'uko grand frère wa yakoreye i Gologota ibikorwa asemereye ati ehe ndaje, mu muzingo w'igitabo niko vyanditse kuri jewe, nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Abo nabo bari imbere bari nyuma yiwe ngo bashikire nabiyo ntahe, aho bavuga bati nanje ndaje nzanywe no gukora ibyo ushaka Mana. Siko twabisomye muri Matayo ngo erega umuryango wanje sabo muzi twicaranye haziko. Apana, ngo ariko nabo bose bumva ijambo ry'Imana bagakora ukugomba kwa data. Nibarya baseruka bavuga ati nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. Ni babandi babwiwe bati wibanga ry'Imana igomba, bagaca bavuga bati uhereye iki gihe ko twamenye ibyo Imana ishaka, tuzivya amatwi ku bindi byose, iyo bizozana na hose birabishe. Iyo bizova hose birabishe. Twararose Eliya umuhanuzi, ibyo yarungikanywe birahagije. Ijambo Imana yamuhaye rirahagije. Ni Imana yatunganije abameze batyo. Imana nishimwe. Nk'uko twama tubisoma, ni Imana yatunganije abameze batyo. Imana nihabwe icubahiro. Biranditse hano, turasoma muri Bikorino ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 handitse ngo, Abikorino ba mbere ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 21 handitse ngo, Imana niyidukomezanya namwe muri Kristo. Kandi niyo yaturobanuje amavuta. Kandi niyo yadushizeko ikimenyetso
itugwatiriza mpwemu wayo mu mitima yacu. Iyo Mana niyo yaturobanuye, niyo yadutoye, kandi yadutoreye kuzoba mu kugomba kw'Imana. Niyo yadutoye. Ibibona ko ni igihe gikwiye kigeze nitwaza ivyo bintu ikabidushira imbere, twese tuzovuga tuti Mana urakoze kubona ubiduhaye, urakoze kubona ubitumenyesheje. Nta bindi twosubira kujamwo, ivyo twari dukeneye, ivyo imitima yacu yari inyotewe, aho twari mu idini ntitwari tunyuzwe, ariko noneho uratumeneye impuri, utumenyesheje ivyo ushaka kw'ijambo ryawe, ariko kuri konyene, kandi nawe ko wamurishimikiye ngo urishitse mu vyo ryasezeranye byose. Imana rero nishimwe cyane, twasigiwe kumenya ivy'igomba, yaratwatiye ibanga ry'ivy'igomba ngo tuje tubaho uko twaje tuzanywe nayo, atabindi bikiturajije ishinga. Erega vyanditse hano ko umwami wacu yasezeranye igihe gikwiye kigeze guhamagara biwe abakuye iyo bari barapotereye hose. Siko byanditse mu Bikorino ba kabiri igice ca 6, handitse ngo murongo wa 16, Abikorino ba kabiri 6:16 handitse ngo kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana, kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nk'uko Imana yavuze iti nzogerera muri bo, nzogendera muri bo, mbi Imana yabo, nabo babe abantu banje. 17 nuko muve hagati ya babandi mubitandukanyeko, niko Uhoraho avuze, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora byose avuze. Iri jwi rihuye n'iryo mu Vyahishuriwe Yohana 18:4 ngo bantu banje nimusohoke muviwe, niryo ryumvikanye iwacu muri iki gihe cy'iherezo, maze turasohoka tuva mu nyigisho z'amadini, turasohoka tuva mu nsobanuro z'abana b'abantu bari barazanye ku vyanditswe, tumenyeshejwe n'ab'Imana yatumye ko kizira kongerako no kugabanyako ku by'ijambo ry'Imana ryatumenyesheje. Twarabwiwe ngo ntimukongere ntimukagabanye ku by'Imana, ku majambo yo kukuvugishwa, kuko ivyo mwamenyeshejwe mukwiriye, nk'uko mwene data yabidusomeye, ivyo mwamenyeshejwe mukwiriye kubigumya nk'uko mwabihawe. Imana nishimwe, ibahe umugisha. Niko twasomewe Abikorino ba mbere igice ca 11, handitswe ku murongo wa 1 n'uwa 2 ngo munyigane nk'uko nanje nigana Kristo. Ndabashima kuko munyibuka muri byose, mukagumya ivyo nabashikirije nk'uko nabibahaye. Imana nishimwe. Twigishijwe kutararata ngo tuje kure y'ivy'Imana yatumenyesheje, kuko niko vyanditse muri Yohana wa mbere ngo umuntu wese ararata nagume mu vyo Kristo yigishije ntafise Imana. Ariko abafise Imana, abo yavyaye, abo yagendereye, abo yagiriye ubuntu, Imana nishimwe. Amen. Yohana wa kabiri igice kimwe umurongo n'uw'umunani n'uw'icenda handitse ngo, Yohana ikete rya kabiri ni igice kimwe ku murongo w'umunani n'uw'icenda handitse ngo mwiyubare nimuhombe ivy'ibikorwa mwakoze, ariko ngo muhabwe ingero itagabanije. Umuntu wese arenga ku nyigisho, iwanyu handitse ngo umuntu wese ararata, umuntu wese arenga ku nyigisho ntagume mu vyo Kristo yigishije ntafise Imana. Uwuguma mu vyo yigishije
niwe afise data wa twese n'umwana. Imana rero nishimwe kuko twebwe yizaniye yatubwiye ko dukwiriye kubigumya nk'uko twabihawe. Imana nibahezagire, dukwiriye kubigumya nk'uko twabihawe. Niko twasomye kandi mu gice cya 15 mu ibanze ryacu, Abikorino ba mbere 15 mu ibanze ryacu havuze ngo bene data ndabamenyesha ubutumwa bwiza ubwo nababariye namwe mukabwakira. Imana ishimwe twarabwakiriye. Amen. Tumaze kubwakira twarabuhagazemwo. Ico umwe wese akavuga ati urandinda Mana nze ngume ndabuhagazemwo nkuko wabumpaye ariko ndabigumya. Imana ishimwe. Kandi mugakizwa nabwo. Imana ibahezagire. Ubwo nababariye namwe mukabwakira kandi mukabuhagararamwo kandi mugakizwa nabwo, asanga mukibugumije nkuko nabubabwiye. Bitaruko mwoba mwizereye ubusa. Tweho ntituri mu bizerera ubusa, turi mu bizera bukuri. Twazanywe n'Imana, twegeranijwe nayo, tuguma tugendererwa nayo, idukosora iduhanura isubira ngo tugume tubihagazemo nk'uko twabihawe. Imana nishimwe kandi bahezagire. Iyo niyo yatumye duhagarara neza tukamenya ko ibyo twashikirijwe nabi Imana yadutumye ko ari iby'ukuri bidaharirizwa, atanumwe ashobora kubicungura ko n'uwoza niyo yobace avuye he ngo jembuye ikintu iki ngo Branham yaguma havuga ngo Jeffersonville ngo yari asamblero kare yiwe ngo none rero ninga ndabereke tubatize mu izina rya Branham. Tuzomubwira tuti twarutamenya izo bintu kuye hariya. Izina rimwe ryatanzwe munsi y'izuba abantu bashobora gukirizwamwo ni izina rya Yesu Kristo. Nivyo byanditse mu Bagalati igice ca 1:6 handitse ngo ndatangajwe nuko muriko murareka vuba mutyo iyabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo kandi atabundi buriho. Oya frere, nta bundi buriho. Uburyo bwavugiwe i Yerusalemu mpwemu yarakururuka nibwo bwonyene bw'ukuri. Amen. Nta bundi buriho. Ariko hari abantu babahagarika imitima, abo barakitwara gatwe. Weho mugeni menya ngo uko byogenda kose ico Imana yarashatse kumenyesha umugeni yarakitubwiye. Ubu hasigaye ko tuguma ducunga byose byarazanye turo depo, byose byarazanye. Branham yarakoze arataha, Frère Frank arakora arataha, baragiye kuko byo bari bajeje kutumenyesha byose babituzaniye. Reka tugume tuzungurura tuvyumviriza tubimenyeshwa tubihekenya tuvyuza dusubiramwo tunoze neza nibiganyene nta bindi. Imana ibahezagire. Abo bagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo n'akazi kabo. Weho bahamagariwe gukomezanya na Kristo Yesu ngo munyigane nk'uko naje nigana Kristo. Modere yacu ni Kristo Yesu, n'abadutumweko niwe barabako, na ntarengwa yabo yari Bibiliya. Igitari muri Bible cyose sico. Twamagariwe kubigumya nk'uko babitumenyesheje. Wewe nanje ntituzi ico twobivugako, ariko abatumwe bari nico babivuzeko bayobowe na Mpwemu Yera. Dutizi iwacu byose rero turabe ibyo babivuzeko bayobowe na Mpwemu Yera nibyo kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko nayo bari twebwe cyane mu marayika avuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye arakavumwa. Nk'uko twavuze ubwa mbere n'ubu nongeye kubivuga ko ntihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye arakavumwa. Imana ibahezagire. Igihagararo twahawe nico cyo kumenya ngo iyo biva ni ku muhanuzi w'igihe no ku mushumba wo kwizigirwa. Ntitubyumvirize umurenzako, nimuze tuyugarane tubyumvirize dufise umwete atabidusamaza kamwe ku kandi. Imana izogenda ikatumenyesha tuheze tubandanye twezwa
n'ijambo Imana yaturungikiye bigiye kirangiye cyo kugarurirwa byose no kwezwa navyo Kristo Yesu azoza. Tuzohabwa imbaraga zo kuduka, tuzohindurwa imibiri izohindurwa, tugende twahitanywe n'abari basinziriye bazutse, baze baduhitane natwe duhindurwe tuze gusanganira umwami wacu mu kirere. Turanezerewe ko ibyo ari byo Imana yadushize imbere, ijambo ryayo niryo ryatumenyesheje kandi nta kizobibuza kuza. Nimuze tubeho tudamirijwe kuko umwami wacu ariko Yesu umugeni wiwe inyuma y'ibyo azomujaniwe uko yasezeranye muri Yohana 14 azogaruka. Uko ibyavuzwe byose bisezeranwa byashitse, n'isezerano ryo kugaruka k'umwami wacu rigiye gushika vuba. Abaheburayo 10:36-37 ugiraze azoza ntazoteba. Ewe mugeni wonezerwa kugiraze azoza ntazoteba. Nimuhandanye mwihanganira kuguma mu gukora ivyo Imana ishaka. Ni mwebwe bw'umuryango bwite wa Yesu Kristo azoza dusange muri ibi nyene, muri uku kugomba kwiwe, muri iri jambo ryiwe, muri ubu burongozi bwiwe, aheza tujane. Kristo Yesu abahe umugisha. Amen. Amen. Wifuza kumure b'amasomo ya ni wizeye niho izokora ico vyatumwe kutweza kugira ngo aze adutware dusa nawe. Birakwega biranyega guha agaciro ivyo twumva kugira ngo abe ari vyo bitugenga mu kubaho kwacu, tube ari vyo twisunga. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Abisirayeli batashoboye gushika mu gihugu c'amasezerano nuko ibyo bumvise batabivanze n'ukwizera, ariko bari baravuye muri Egiputa, bari barajabutse ikiyaga gitukura, ariko bari bahamagariwe kuguma mu byo Mose ababwira bivuye ku Mana, bakabyumva kandi bakabikora. Amen. Ubwo niko duhamagariwe yuko ibyo twumva byavuye ku Mana, ibyo yaduhishuriye muri kino gihe cyacu tubishyire ku mutima, tube ababyumva n'ababikora, tubyiyubakishe imitima yacu. Niyabiburumbira Imana niyo iduha ubushobozi bwo gushobora kubigenderamo, ariko bisaba yuko imitima yacu ibiburumbira, ibyakira, ibyizera, tukamenya ko by'ukuri byavuye ku Mana. Hanyuma aho niho hari umugisha, niho hari umunezagiro, niho Imana ihetse ikaza mu bugingo bwacu kugira ngo dushitse ko ibyo twamenye yuko ari by'Imana yaduhaye mu gihe cyacu. Amen. Imana yazanye duhagaze turasenga dushimira Imana kubona yaduhaye ubutunzi bwayo, kubona yatwuguriye amaso ikatumenyesha ico iriko irakora muri kino gihe kugira ngo yitegurire umugeni izimwishikirize atagira agasembwa, atagira amaraka. Dusenge. Data twasomye, turagushimiye cyane kwiteka ntangere waduteye kubona Mana z'abarizima byose ari twebwe wayishuriye amabanga y'ibyo bwami. Kuri benshi n'ubusazi, ariko kuri twebwe
abo wabitoranirije, abo wari waramenye ku isi n'ijuru bitararemwa, abo wunguye ubwenge ukabidutaruza, twumvise yuko atakindi kiruta ibyo. Imana zima turagushimiye cyane ko natwe watumenyesheje ubwami bw'Imana uko bumeze. Wavuze ngo bumeze nk'umurima w'umuntu yabonye uri muri mwizahabu, agaheza ngo akagenda akagurisha ibyo yatunze byose kugira ngo agure umurima. Turagushimiye cyane ko watumenyesheje akamaro k'ijambo watubwiye muri kino gihe. Ijambo waturungikiye ritegura umugeni, none urituzigamiremo ubwami wawe, tube abaryumvira, tube abakora ibyo rivuga, kugira ngo ibyo wadusezeranije byo muri kino gihe bidushikeko, twezwe naryo, dutunganywe naryo, ibyiyumviro byacu, ibikorwa byacu, ibyo tuvuga byose bibe ibiha umugisha ababyumva. Mana zuma byose no utanga gushaka no gukora, kandi ibyo tubwira amajambo yawe n'ibyo ushaka kuduha, n'ibyo ubona yuko dukenye, ugashaka yuko natwe tubibona nk'uko bibona, maze tukaza kuri wewe kugira ngo tubigusabe ubidushitsemo. Rero turagusaba kugira ngo uduhe kuzigama ijambo ryawe nk'uko twarishikirijwe, uduhe kuryiyubakisha, uduhe kuri agaciro, uduhe kuri ikibanza cya mbere mu mitima yacu. Narazoma marisoma byose kugira ngo ritweze ridutunganye rwose, maze niwaza uzudushingire intahe nk'ibwo washingira Enoki mbere y'uko umuzamura, ukamushingira intahe ukavuga uti uyu yabanye nanje imyaka 300, yagendanye nanje anyumvira muri byose. Seigneur Dieu, urakoze cyane rero ko ari wewe ubidukoreye, ko ari wewe ubiduhaye, kuko uri ngaha, kuko niwe wavuganye n'imitima yacu, natwe imitima yacu yemeranyije n'ijambo ryawe, twifuza kuguma mu byo twigishijwe bivuye kuri wewe, ariko niba utanga gushaka no gukora bidushoboze, tugere twiyubura mu ngome zisha ku munsi ku munsi, gushika wa munsi uzoza kudutora. Urakoze cyane, duherekeze aho tugiye gutahuka, turinde amasanganya mu buzira, dushikane mu ngo zacu amahoro, kandi uhezagire waduhezagiye, uhezagire n'abo tutari kumwe ngaha, umwe ni Data Jerome n'abandi tubona ngaha babujijwe n'impamvu zi, bahezagirane natwe, abagwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, bisaba tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Amen. Mujana mu mwami wacu Yesu Kristo. Maranatha.